GM Films, good news films, double favor without limits. GM Films, good news films, double favor without limits. Icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu. King Sabas, mon frère, ibiriko birakukwega ni ingaruka kandi ababikoze bicaye ngaho batibamye. Cha telefone yawe vraiment nzima. Ariko jiri fo komendura telefone. Aho yakana gasuzuguro. Oya vraiment. Menkubaza. Uribuka ko dufitanye program? Ya? Ndavyibuka. Ivyo navyibagiwe. Program zo kujya wenda azi kutagotwa. Sinogutwa program jirabizi. Ha. Ifo ko tuza kugenda. Hajya ahantu hatuje hameze neza. Bagira inkoko yokeje itesa. Reka mbanze ndakubwira. Hajya ahantu bituma ntegetswa kuja no munsi. Ni nko kwikura umukoshi. Chakris. Jewe ntubone ntwenga. Hari umwanya umwe hagera igihe ndengegwa. Urabona abana burya mu vie. Abana ba Diodone. Sitagira abana tuvukana. Buriya ntibakeneye kunyumva no ku matwi, ntibakeneye kumbona, ntibashaka kumva n'izina King Sabas. Rero bivanye nuko nabaye n'umuboyi mu nzu iwabo, niyo nkoni bafise bankubitisha buri gihe kugira ngo bantera agahinda, bambwira yuko umuboyi atazokwigira bagabo umunsi n'umwe, umuboyi adashobora kuvukana nabo ko araba VIP data wanje. Gerageza kwiyumvira uno mubabaro uwo kubaho witwa ngo urafise abantu muvukana ariko bakakurojeta, ntibakene kukumva, ntibakene kukubona, kandi amatwi ansumira. Mama Diva wewe ambonye yompekenya ndi mubisi. Rero ugo rugamba gose mba ndiko ndagwana, haragera igihe vraiment numva umengo nta kintu na kimwe nkeneye no kwicara ahantu ndumwe nkatekana, nkumva nyene isi, nkumva yuko ibibazo ndabyisangije, nkumva yuko umengo ndumwe kwinosi. Aho ngira amahirwe nukubona narakuronse nk'umufrere. Iyo ndiko ndavuga yuko uri umufrere nemera cyane, wihe agaciro kuko birababaje kuvukana n'abantu batagukeneye. Igihe cyose murambona umengo mama bifata ibisanzwe, papa bifata ibisanzwe, kuko birumvikana rega ntawe utahura agahinda kari mu mutima. Frere, bashaka bifate nk'ibintu bisanzwe cyangwa babikomeze, ariko nibizo kwigira bihindura ukuri kuzokomara kujya nyene kuvukana nabo kandi kuri umwana wabo amprise n'uri mukuru uko biri kose niko bizokwama. So kimwe gusa kubwira ndakunda kandi izokwama hafi igihe cyose, ntibizotuma je mpinduka na gusa kimwe gusaba Frere, gerageza twenge umubabara nukubereye, umunezero nukuranga nuwerekana basisa baswariwe. Please twenga, gerageza, come on. Reka twigire tuje kugiyo nkoko na kare
il faut vivre. Ok. humura amahitamo yo tuzokubakana nayanje kandi je sinigera ndakubona nk'umuntu asanzwe kuva umunsi wa mbere ndakubona nakubona nk'umugwiza atunga akomeye kandi cyanezereye nuko wize hanyuma icyo shaka ndiko ndakuronderera akazi keza kugira ngo uve hajya muhira gusa ndagusaba ngo tubigire ibanga twirinde kugwa mu caha kandi ndagusaba kandi ngo ukomeze kwihanganira ibibazo by'akanya gato hari umuntu natumye akazi hamwe ukaronka woba wogoroye ndagusezeraniye iri banga nzoribika kuko sinokwemera kwisamburira ko nk'impene ubu nyene King Sabasi ndamutakaje nayo twagoranye n'imibabaro maze kugira kubera we nawe akagubwa kubera jewe abavyeyi baba barakadukoze hoya ndibaza sibyo kuko nibiko birakwigwa mu mutwe wanje ubwo nagumitwe ngaha nawe ndakurindiriye niyo kuri se we twabonanye kandi twaganiriye gusa rero nagerageje pe turaganira ijambo wantumye ndarishikana neza kandi yambwiye yuko azi aho King Sabasi ari ariko gasenge Senge senga senge senga enda senge senga senge senga senge burya birakomeye wambwiye ngo satani yaje ngo ari kumwe na satani yango nabakazana nabakwe nabuzukuru nabuzukuruza byazananye satani yasutamye kabaye reko kwimana senge yamburiye soni Chris aramburira soni aranzurira byaboze urumva ngo turi njyajya ngo nta rukundo dufise kuri King Sabasi ngo twaje kumurondera kuje ngo nungo masantima cubu ngo kera ntiyarahari ngo rukundo nimwe rwabihwehwe hewe Chris yansomeye ndamaramara ndabura icyo mvuga ndatembagara ndagenda ndikuri kw'Imana yego ariko rega senge wihangane siko ntucike imvuto we wihangane nukuri rema rega senge je sinezerwa no kubona wigiriwe nkuko umugani wawe ndi ngo rema ntiwihebure ngwintambara si
yawe ni Yesu ni Yesu se ni Yesu azoyigwa nawe Imani wihebure je naho ntasenga izo zoba ziririmba numva nukuri fatira kuri iyo ndirimbo siko ujya muhungu arakuze ujya nigiswi cinobera ujya ntiyogenda ngo azimire siko tuzobonaza uko niko Kristo yakubariye uko araduka n'akanwa kiwe ariko mana je narakuwe oya Senge more Senge mana oya sinshobora kwihangana kuvyara abana ukaburamwo n'umwe urumva Kristo ngendagira nuritse umutima jewe nirasaduke ubona abana ntashobora kuba badashobora kungira abagenzi kugira amenye ivyabo oya Senge Yvette ngo manurike Senge ukiri turike nuturike Senge ndagusavye Senge kuri ntunturikane Senge yamara Senge ku bintu naje mboneye ngaha Kristo yamburiye nukuri ndacenda tashe kandi hari umupanga yambwiye ko aza kuma mahero no munsi ndagiye ndiruse ndagiye sisange yariye apanga yirega sabantu utevye impi Senge nukuri wihangane Senge ntuturike je nukuri wihangane mbanje kuja gutora amafaranga mbende yabikeko Senge ndayibikeko apanga isabantu ndagusavye wihangane ntuturike erega nari nagize ubwoba ko hagiriye ikibazo mu nzira ejo niribanda gutelefona umunsi wose ndakubura Imana ishimwe ko mwashitse amahoro hanyuma urabizi neza ibyo twaganiriye uzubikore kujya nyine nakubariye ujya mugore wa Patrick urabizi ko atameze neza ari umuntu mubi uribuka neza ibyo twaganiriye ndashaka ubyitwaremo neza uba umukobwa w'umunyabwenge gusumba uko wabaye umunyabwenge n'ubwa mbere ugerageze ubyitwaremo neza kandi ikindi mukase w'umuntu yamara mukase w'umuntu nta na rimwe azigira kubera nyoko nta na kimwe rero uzokora kugira umushimishe wowe ubyitwaremo neza uba umukobwa w'umunyabwenge nka kumwe wamubikora uravyumva ntubone ngo nakwemereye kugira ugende akumubonana ngo namuhaye uburenganzira bwo kukugumya nta mwanya ufise wo gutahiyo nuheze ibyakujanye uzohita ugaruka byihuta oya nta bindi byinshi mfise byo kurenzako gusa ndamukirize damuru ku gikorwa cyiza ariko aradufashamo ati Imana iguheza agira sawa ariko shaka nyange uwo mwanya wankumbuye sawe nyene urihangana kuko ingene mfashwe neza ino urumva ndi umwamikazi sha papa nukuri mana amfashe neza nyine urumva ndi mu mahoro ndi mu munezero wose nifuje ubuzima bwanje bwose ubuzima bwanje urabizi kuri mugenzi wanje rero nukuvuga nukuri mbayeho neza kandi na King Sabas nakubwiye ko twazananye kandi byagenze neza sha nukuri acha dakora ni gutari kurumva nta kintu na kimwe atankorera uri kurumva nukuvuga ibintu byose arabinkorera sha aranyitaho
reka shita guhamagara mu kanya. Niko muko nukubyuka wicaye nta n'ikindi kintu wakora reka sinakubwira urabyuka ukicara ukarya ukagira gute ukumva ko nta kindi ariko mama inde ntuzongere kunyita nyoko ntago nakubyaye nyoko ari he i Burundi wumvise uzajya unyita mama Alice nabyo buya Merarise yes nako ndakubwira ko namufashije ibikorwa Constance. Wamufashije umufashije iki bivuga mu mazina yabyo kumesura no koza ivyombo ibyo gusa uranyisha uraza wicara hano bibaye sangahe reba kuri iyo telefone yawe sayine ntago turi burye urumva yuko wicaye gusa baza kuza kugutekera uruzi yuko umeze nka nyoko waruzi ko umeze nka nyoko neza agahinda yanteye umubabaro yanteye ubundi wagiye wasuye Burundi uri hano uhamarike utegereje so rero mundi mwanya hitaza papa waje neza wiriwe neza iyatirwe neza ntago wamusanga mu bitaro cyangwa ukamusanga ahandi ntago umubona ko yiriwe neza kujya kwishanura yiriwe neza yageze gute nta n'isoni reka nkubwire mbikubwire kandi ewe kumusiga utuntu twawe neza yawe niki mabonye mu cyumba wawe telefone gumisona genda ndaje nyireba ngo ufite iminwa myiza ngo uri mwiza reka nkubwire iyi minwa uzatamaze kwisatagura urya cyangwa ijisho umeze gutya rimwe ritabona cyangwa aya matwi yawe yarasibye nzayasibye soni Greve. Izi neza. Chenda kwe gute nawe. Nanje mbega nta bishasha gushika kuri uyu mwanya. Bishasha ndabifise. Nuko Taty ageze mu Rwanda. Kandi amatwa nsumira yajanye na King Sabas. King Sabas? Kreva urazi ndakubwira ikintu kimwe. Hari ikintu Taty atazi kuri jewe. Hari gingira ambona kugenda musaba imbabazi akambwira ngo soka akabona ndamwubahirije ndagiye. Akibaza ngo nibisanzwe. Ariko mu bisanzwe Taty ntaramenya neza Iva uwari we. Nagira ndakubwire ko Iva si umuntu apfa kuva ku kintu yifuza. Umuntu apfa gucika intege vyorosha ahubwo ubu ndahagurutse kandi mpagurukanye ingufu zanje zose zo kurondera Taty hasi no hejuru kandi gusa namaze kudesida bigicamwa gusa na mariage direct kandi sinibaza ko bizokwanga kuko nzokoresha ingufu zose zishoboka kandi ndibaza uretse ko maze kubikubwira kenshi n'ubu reka ndabisubiremo Taty niwe mugore wanje wo muri kazoza bisigura ngo sinshobora gutakaza urubavu rwanje kumvuza ikintu na kimwe kibaho bro reka twinywere hama ivyo tubiye umwanya gusa icyo tokwibagira wibuke ko nama ndaguhanura gose kandi ndakubwiza ukuri ko utakaje amahirwe kuri Taty kuyagaruza bizokuvuna ureka kugarura impeni kiri hafi yamara kurenga impinga ukabira nkayo
Iva reka wabire ntiwigire muto amazi ariko yarenga inkombe. Kreva kuva we wabaho urigera wumva amazi atemba aduka? Sinibaza. Okay. Nimba rero bitabaho bisigura ko nazi nashobora kwabira, ariko reka ndakubwira ikintu kimwe. Hajya Farao ntiyari umuntu mubi kuba yarapfukamika Abisirayeli, ariko yankakagaye n'abantu bamuhagarara ku bitugu. So uwo King Sabasi ndiko ndabona amosozi abantu biwe n'abamwegereye bagiye kurira vyihuta. Ivyo yibaza ko yahejeje niho bigitangura. Reka tumwe nkuko wabivuze. Taty ni kuri numva nezerewe cyane. Ndanezerejwe no kungene wemeye ko tuhongera guhurira ahantu heza nk'uku tukicarana mu kabare tugasangira agafanta. Ni ibintu byiza vraiment. Numva nezerewe. Ariko rero hagati aho ndacafise intuntu ku mutima. Burya hajya Solange ujya n'imaraso yanje. Dusangiye umuvyeyi kandi papa tuvyara. Nivyukuri kuba ntaza ahantu hari birampangayikishije cyane. Bimwe no kubarira n'ukuri no mu ijoro ndashobora kuvyuka nkicara nkavuga yo Solange cyukuri Diya ndakwinginze umbwire Solange ari hehe Diya? Nukuri Solange yarageze hahamuka reka ibintu byamuteye ubwoba. Yaramenye ko mugomba kumugirira nabi aragira ubwoba bituma atinya gusubira kugaruka. Kandi ahandi aho afise n'umusheri wiwe nawe yaramubujije aramubwira abanza uruhuke kubera yabonye biteye ubwoba. Rero ubu sinzi ko azomwemera kagaruka, reka murindiriye gato murabe. Yego yaramankiye ko abaraza ambwira ati banza uruhuke ibibazo banza bive mu nzira bimutera ubwoba nawe aca baburuhuke. Rero reka turinde turabe. Diya na mitende basi. Erega umutima wari mu kirere mvuga none ibikoko vyaramuriye ingwe zaramuriye ndagowe mana ati ubu ngomba nsubire kuba gati kumaka kisenya kawaga kare mu kiyaga kameruku. Burya kugira mwene wanyu n'ikintu ciza cyane n'ukuri aho renda tuje na mitende. N'ukuri Diya ukamuronka canke mukavugana canke ukamubona uramvuga ati n'ukuri uraraba ugaruke umuhumurize. Ego n'ukuri je narahindutse ndicari mwegisha n'ukuri. Ego n'ukuri. Taty polisha erega ibyakoraye ko byose nabyumvise. Ariko rero wowe umeze nk'agatuku kitamugwagwa nk'isazi yita mu bintu baba batayihamagaje. Wowe waravuye hariya Bujumbura no ngaha uza kwitamwa runo rugo uraruzi wewe. Uyu mugore arakaze ameze nk'umwumbati wa ngunda. Ikindi nacyo utaruzi aho umugabo n'umugore ujya mugabo ngo nari so wawe nimba karate bazigiye mu Bushinwa nimba bazigiye muri Amerika bose nuko wazanye amaso abiri ucunze nabuzotahana rimwe gusa untabare je ntuzovuge ko hari ahantu nzi nimva yawe sinzoyibika je ubundi umunyarwanda kazi aha je ubona nicira bugufi nkitonda urazi ingene bampakije je bagomba bamfunga umunwa bacishe ko nakantu bashone ubu nigira nimereye nkuko gacibonere ko ndakajojo nta makuru fisi. Constance byose ndabibona ariko uzi icyo ashaka ntapfica atoye. Ahubwo ingo tuve ngaha nta dusanga ngo baraduhumba. Nta makuru fisi.
mbenda kubaza ikintu kimwe ko nakubujije kugaruka ngaha nkaguha agasopo nkakwihaniza ubu naho ugarukanwe n'ibiki ngaha Iva sinoshobora kubaho ntagufise naragerageje kwiga kubaho ntagufise ariko vyananiye umutima wanje wananiwe no kuvyakira ndakwinginze umpa amahirwe yanyu mumbabarire subire mu rukundo rwanje nawe ndagusavye kuba utamfise birashoboka kandi ndagusavye uvyakirize n'umutima wawe wumve ko bikunda ndakubwira ikintu kimwe warankurishije amakosa akomeye cyane utuma nitesha Taty none ubu ndiko ndamurondera ntakimuronka wumve neza yuko izi mbabazi wowe uri kuransaba uno munsi arizo nanjye ndiko ndasaba Taty so rero imbabazi uri kuransaba ntizishobora gukunda ubu ndiko ndamusaba imbabazi nanjye adashobora kuzima hama ikindi naco burya wewe ntuzi neza Iva uwo ari we kandi ntukipfuze kumenya deuxième côté uruhande rwa kabiri rwa Iva uko ariko so ndagusavye umvire mu rugo Iva raduse ikindi gihe uzokwinjira ngaha uzosohoka kandi uninjiye naho ushobora no kutabaho aho rero umwana w'ubwenge yumvira mu nduru urashobora gusohoka sohoka Ndi muhira kweri ndatuje ndatekanye mivyo bishasha wenda bizi yumpamagaye kutaba umbwira uburofu bimeze bite shaje no kuri ndashima witeka no kuri nta kibazo ndatuje nyene nibereye mu rugo mbarira ushaka ko nguherekeza hehe ngo ngwiki mana yanje Diva umviriza nkubwire iryo kosa sinshobora kurikora jewe sinshobora kuguherekeza mu bapfumu jewe dufitanye amabanga menshi mugabo iryo banga ntaryo nemera kukubikira pe sinemera kubera iki none ushaka gukora ibintu nk'ivyo Diva wewe ugira wikururerera ibibazo mu rugo umviriza ndakubwire nyene umviriza nkubarire narakubwiye kugira bikunde mu bana amahoro n'umugabo wawe Diodone narakubwiye ubanze ukunde uwo mwana wiwe kuko n'amaraso yiwe ntashobora kumuheba ntigikunda yaramaze kuboneka mu muryango kandi ntibikunda ko avamwo rero bisaba ko umukunda uvyankunda vyanka ubwiza kumufata nk'umwana mu rugo oya ntigikunda Jesse ndaguherekeza Jesse nshobora kuguherekeza mu bapfumu uje gukora amaraso y'umwana w'umuziranenge atakosa yagukoreye none se kutazobura icyo umugaburira ntanza ari kwishe mu rugo ntazoza kujya ivyo mu rugo ngo uvuge ngo abandi bana barabuze ivyo bajya ngo kubera umufite bikeya umfitanye ikibazo nyabaki n'uwo mwana nimba ushaka kubaho amahoro nyumviriza nkubwire ni waba ushaka kuba mu rugo neza utuje utekanye kunda uwo mwana w'umugabo wawe umviriza wewe urazi ko nama ndakugira inama inshuro nyinshi kandi inama ndakugira siyo gufasha Diodone niyo gufasha wewe ubwawe kuko ntushobora kunyumvisha ko ukunda umugabo wawe hanyuma ngo umwankire umwana ndagukunda ngo ndakwankira umwana ni wemera ukunda uwo mwana kuko ntaca kononeye King Sabas nta kosa gufitiye ryo tuma uja kumupfumu ngo umugirire nabi umukundire umwana wiwe hanyuma ubone kuba amahoro mu rugo
basha nzoguherekeza ahandi mugabo sinziga nguherekeza kuja gukora amaraso mu bapfumu jewe ntigikunda. Allo allo mama Diva amupiye ko telefone jewe ngo namuherekeza mu bapfumu jewe aza kurogesha King Zabas. Films, good news films, double favor without limits.